Eka nsubire ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye na muberereye kuri mwese mvireza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yagiye ko asubiriye uwo yahoze nanone ari umushikiranganje wa mbere ga mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika arangiye nkuko nanone vyarangiriye General Alain Guillaume Bunyoni. Iborero rikuru rya Mpimba n'iborero rikuru rya Gitega vyiteguriye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyagiye birashigwa mu kinyegero na cane n'abategetsi b'u Burundi, ivyagiye biranyegezwa, amakuru yagiye atangwa y'ububeshi n'ibindi bitandukanye vyagiye birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Nyemera tugende tubigarukaho kandi dutanga umuco. Abasirikari batari bake bo baba bakorana n'akarwi k'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika, aho umwanya ku mwanya iyo bajeje gushirwa ko na cane icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye uwari we wese ahirahira kugerageza kumwikura ko aca mupfunga. Perezida Evariste Ndayishimiye mu myaka yaheze yashikirije yuko General Alain Guillaume Bunyoni ari we nyene ntambamye y'igihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika gushika ubu rero akaba agiramiwe. Nyemera tubiganukeko. Redi Tabara yoba ihuriye he n'uyu mushikiranganje? Vyumvirize winyegeje kuko ibihejeje gushikira nga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba mugabo. Eka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nayo mwese muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega tubahaye kaze. Eka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone. Kubatarabikora akaniko karyo ndagusaba muri komisi video randitse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukayatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mugabo ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Iyo bagiye guheza nka Bunyoni ibihe bitoroshe kuri General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, bwa mushikiranganje yahora avuga u Burundi bukojugumira yagiye he? Avuze ko inzu zibomogwa nga mu gihugu c'u Burundi ku mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomogwa. Avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuku akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura. Vyagenze gutyo nyene, imiryango yararise, ariko nanone nta casubiwemo. Akiri umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu yari umuntu w'ibibazo vyose, yari nanone yubashwe kurusha umukuru w'igihugu. Bamwe bari batanguye kuvuga ko ari we akwiriye gutwara igihugu c'u Burundi. Niko bimeze ubu. Amezi 16 araheze Liyetona General Gervais Ndirakobuca ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo ubu abarundi ntibariko barumva kimwe n'ibi vyose, ntibakimwumva. Benshi barabandanya kandi babaza ivyamushikiye nimba koko ari we mukuru wa leta nkuko nanone ivyizigizwa na cane shingiro ribivuga. Bamwe mu bashikiranganje bariko rero baragwanira kumusubirira. Perezida Evariste Ndayishimiye aramucunze muri kino gihe hatanguye na kunagurwa ukutumvikana mu butegetsi. Umwaka wa 2024 irashobora gutera nanone uwamamaye ku izina rya Ndakugarika. Ibwiriza shingiro rya 2018 riha ububasha bukomeye umushikiranganje wa mbere. Ibwiriza shingiro rya 2018 ryarafuse ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu, rishirako icegera kimwe kitagira ububasha na bukeye be n'umushikiranganje wa mbere afise ububasha busumba uwahorana cane uwahorana ivyegera bibiri. Intumbero ya Nkurunziza ko ari ugukurako ububasha bw'abahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko, arico cari kijejwe nanone ibibazo vy'umutekano, politiki, umugenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we yari yibwiye ko mu gihe ashize inguvu zose za leta mu minwe y'umushikiranganje wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe. Ntiyaremeye na cane kandi ntiyamenye ko nanone ivyabaye ivyo vyose bitari vyoroshe. Nanone iyindi ngorane itoroshe leta y'imitwe ibiri
ibwirizwa shingiro ry'2018 ntiriratandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'uw'umushikiranganje wa mbere, bose bajejwe ibintu bimwe. Gervais Ndirakobuca yisanze na cane mu kamashu nanone katoroshe. Ni ku ruhande rumwe Perezida Evariste Ndayishimiye yivanga mu bibazo vyose vy'igihugu ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku kibazo cose. Abashikiranganje bisanga bagomba bariko baratwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganje kuri ubu ngubu rero ntibacubaha na gatoyi umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika. Ese ni biki vyo wabijeje kumushikira? Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje kwikura ko abatari bakeyi. Niko yapfunze uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ntibanamubaza ivyo bakora kubera basanzwe bivuganira n'umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande Gervais Ndirakobuca yasanze umushikiranganje wa mbere w'ukuri ari Angeline Ndayishimiye Ndayuba, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Iyo niwe nanone yivuganira n'abashaka gufasha u Burundi. Nabo nanone barakunda amahera we nanone muri fondasiyo Umugiraneza. Bimwe bitandukanye mbere hamwe Angeline akaba rero ari we afasha leta. Ikibazo cose c'amahera gisigaye gihwa kandi kigaca kwa Angeline. Ni mu nyuma z'uko uwo nawe ntaco ndakugarika yo kubahuka kumubaza. Ni kenshi n'ivyo Ndirakobuca apfunditse ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye asanga mu gatondo vyahindutse kubera Angeline Ndayishimiye Ndayuba aba yavyanse mw'ijoro. None umushikiranganje wa mbere aca akora iki? Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika ndakigenderera abanyagihugu nk'uko umukuru w'igihugu ababamwe. Ni mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere nta kiganiro atanga nk'uko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Ndirakobuca ntagendera ibisata vya leta nk'uko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu conyene nanone ndakugarika asigaranye ni ugutegura inama y'abashikiranganje, inama ya kudeta, gufashanya n'imigwi igwanya Perezida Evariste Ndayishimiye agahagarikwa umutima nk'uko vyaba ku muhisi Perezida Petero Nkurunziza, kwakira intumwa zitandukanye be n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, kwigurura na cane no kugara inama zimwe n'ibindi bitandukanye, no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze aba adashimiye kujamo. Nanone kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ubu ntaho atandukaniye n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Kibayeho nanone nk'ishurwe nanone bamanika muri saro. Albert Shingiro arakobeje na cane ngo asubirire Gervais Ndirakobuca. Kuva nanone babonye ko Gervais Ndirakobuca ataco akimaze, abashikiranganje biwe bari basavye na cane batambaye ko nanone bamusubirire. Umushikiranganje afisemwo umutwe udasanzwe ni Alberto Shingiro, nanone asanzwe ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushikiranganje asanzwe na cane atuba Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarikana gatoyi. Yarashize ko akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamwumvisha ko haheze igengo agene umushikiranganje w'umusivile. Uko nanone bukeye uko bwije nanone bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika. Bamwe rero bamwereka ko Gervais Ndirakobuca adatahura ibibazo bihambaye vy'igihugu na cane ibibazo vy'ubutunzi. Bamubwira Ndayishimiye ko akeneye umushikiranganje wa mbere amenyereye amakungu ashobore kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera. Ubwo rero ngo Ndirakobuca ivyo atavyo ashoboye, atawundi atari Shingiro. Nanone amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biravugwa yuko rero mu nkuru nanone zo hanyuma tuzobabwira ingene Albert Shingiro nawe nyene afise abariko baramugwanya, be n'uruhara rukomeye cyane afise mu matati y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Ndababwira ukuri, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika arageramijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya arashobora guhagarikwa umutima canke umwanya ku mwanya agatangura kumvikanwa nk'ivyashikiye General Alain Guillaume Bunyoni. Ibiriko biragirizwa umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika mugabo atawe bitaniye n'ivyagiriwe n'uwo yasubiriye General Alain Guillaume Bunyoni. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira biraboneka yuko igihugu cacu Burundi geje gusambuka. Intwaro y'agatoro, intwaro itagira ubutungane, intwaro imaramaza abategetsi atari hakeyi ikamaramaza abanyagihugu n'ibindi bitandukanye.
Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje kwikura ikara. Ndababwira ukuri mu nyuma z'uko umugambi ukomeye cyane n'amajambo akomeye cyane y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atubashwe nga mu gihugu cy'u Burundi. Vyarabonetse yuko rero umukuru w'igihugu yoba agiye kwikura ko uwoba wese yikekwa nanone mu mugambi ukomeye cyane wo gukorana n'abagwanyi n'abadashigikiye leta ya CNDD-FDD n'abadashigikiye intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo nyemerera tubandanye. Perezida Evariste Ndayishimiye ahagaze gute? Ni mu nyuma z'uko kugeza ubu Perezida Ndayishimiye ntarerekana aho ahagaze neza ku kibazo c'umushikiranganje wa mbere. Ikiboneka co nuko Gervais Ndirakobuca yabujijwe kubandanya abonekana cane ko yahora akiri umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye aramubonamwo umukeba ashobora nanone kumubangamira. Perezida Evariste Ndayishimiye aratinya ubugenzi bwa Gervais Ndirakobuca na General Prime Niyongabo. Muri Nyakanga Ndayishimiye yaragerageje kubogozwa. General Prime Niyongabo biramutana cane kuwa amazi. Ndirakobuca yaranse gushira umukono ku itegeko rikura General Prime Niyongabo. Mu gihe Ndayishimiye yari yavuze ko iyo ngingo akeneye ko na cane kuyivuga ko n'umukuru w'igihugu General Jules Ndihokubwayo yari nanone yasigaranye iyo ngingo niwe nyene aruhiye kurungikwa hanze. Evariste Ndayishimiye arazi ko hariho ibihangange bidashigikiye ko azoronka ikiringo ca kabiri mu mwaka wa 2027. Ivyo bihangange vyose abicunze kwijisho. Ni mu nyuma z'uko ariko yarahiriye akarengwa yuko umwanya ku mwanya ashobora kubigabwa ko umucana. Ni mu nyuma z'uko umwanya ku mwanya kuri ubu ngubu rero hahejeje nanone kuboneka ugucanishamwo ivyo bihangange. Imwe nanone mbere biravugwa yuko rero ibiriko birashikira ivyo bihangange ari ibintu biteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene akaba ageramijwe n'ivyo bihangange vyo nga mu gihugu c'u Burundi. Bimwe bikaba bikekwa yuko umwanya ku mwanya nawe nyene bishobora kumuhagarika umutima. Ubwo Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika azorangiza umwaka wa 2024 akiri umushikiranganje wa mbere. Ubwo azorenza amezi 26 Bunyoni yamaze muri ico kibanza. Basokuru bati inkoni yakubise mukeba uyirenza urugo kare. Uyu mwaka yakubise Bunyoni niyo nyene ihejeje gukubita Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika. Mugabo ivyatanguye kwagizwa Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika birateye ubwoba. Igitero kadundura coba gihejeje kugabwa ku biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika. Munyanganire igitero gikomeye cyane cajeje kugabwa ku nyubako y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika yahora yica agakiza nga mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu bagiramije abanyagihugu batari bakeye. Umwe mu bagaragaje yuko umunyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi ataca amaze. Umwe abanyagihugu bagaragaza yuko ari umwicanyi ruhebwa. Birateye ubwoba ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika yatanguye kwagirizwa gukorana n'abagwanyi ba Red Tabara. Perezida Evariste Ndayishimiye abona yuko atayindi turufu yokoresha mu bijanye no gutembagaza bamwe bafise uruhara rukomeye cyane mu kugerageza kumukura kuri iyi ntwaro. Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero hategekanywa amatora biraboneka yuko ibiriko biraba ari ibintu biteye ubwoba. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye abona yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika iyo bakorana n'abatari bakeye mu bishinze gukura ko intwaro y'agahotoro iyo bita intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akatari gake yarabonetse mu bikorwa bitandukanye bimwe bigaca nanone biriyamirizwa n'abatari bake nga mu gihugu c'u Burundi. Bakamenyesha yuko ivyo bikorwa bitaneza na cane bamwe mu bategetsi na bamwe mu banyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya arashobora gupfunga Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika. Ikibanza ca Gervais Ndirakobuca ntigerereye mu biro vyiwe, ntigerereye mu gisagara ca Bujumbura nga mu kwidegemvya, ahubwo giherereye mu ibero rikuru rya Mpimba. Ikindi kikaba giherereye mu ibero rikuru rya Gitega. Ariko vyoba bidasiguritse umwanya ku mwanya yabapfunganywe na General Alain Guillaume Bunyoni. Aho nyene boca nanone bashiramwo mabisi. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika yarenezerewe n'ivyashike General Alain Guillaume Bunyoni. Yamara atawuzi uko bwira na cane atawuzi ni uko buca ameze. Gervais Ndirakobuca
ntiyigeze na cane agaragariza urukundo abarundi mu nyuma z'uko wewe yamashira ko amategeko akakaye cane aremereza kandi akarementaniriza abanyagihugu, amategeko yo kwica, amategeko yo kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye bidahesha iteka abanyagihugu, amategeko yo kubomora amazu, amategeko yo gupfunga bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje amakinga, amapikipiki n'ibindi. Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yabonetse mu bikorwa bitandukanye. Abanyagihugu baba bagiye kunezererwa mu nyuma z'uko baba bagiye kubona inkuru iriko irakwiragirwa irya nino. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yoba afise abagwanyi nanone bitaramenyekana. Bikavugwa yuko rero habonetse nanone ugweba igisoda muri bamwe mu basirikari bacu. Vyaboneka yuko nanone Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ngo yoba yarabigizemwo uruhara. Nkuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira avyemeza, biraboneka yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ajeje guheranka bunyoni. Yamara ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, abategetsi batari bakeje ntibazi ibiriko birashika ngaha mu Burundi. Abatari bake bemeza yuko President Evariste Ndayishimiye nanone yibonekeje mu bikorwa bitandukanye umwanya ku mwanya bishobora guhagarika uwo ari we wese azohirahira kugerageza na cane kumutembagaza. President Evariste Ndayishimiye aherutse gukora ikosha rimwe cane iryo kosha rishobora kumukwegera akararambaraye, ukwikura ko General Jules Ndihokubwayo. Yafashe kandi akikura ko bamwe mu bari bashaka gutembagaza President Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze hari mu mwaka wa 2023. Mugabo General Jules Ndihokubwayo niyo nyine yabujije Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika na General Prime Niyongabo ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko General Jules Ndihokubwayo ari we nyene yarajejwe protocole y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyaciye biratera uruhagarara ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubwo abasirikari batari bake barungikwaga ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB kandi bahora barungikwa n'umukuru w'igihugu. Iryo tegeko ryari ryatanzwe nande? General Jules Ndihokubwayo. Ivyo vyose niwe nyene yaciye nanone abishira mu minwe yiwe na cane aravyifatira. Kudeta irahagarara, intureka n'ibindi vyaciye bihagarara. Akatari gake nyene icubara President Evariste Ndayishimiye yishikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi amenyesha ati murazi burya intare ishinyika amenyo kandi burya abakarishe. Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo akomeye cyane y'agashamutwe ataranezereye abatari bake ngaha mu bishinze kumutembagaza. Mbibutse yuko Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika ivyabona yuko nanone ari mu mugambi ukomeye cyane wo kwikura ko President Evariste Ndayishimiye n'ingene yahawe ikete kugira ngo ashire ko umukono ryari ikete ribogoza General Prime Niyongabo. Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yaciye yanga kurishirako umukono. Ivyo vyari vyemezo bigaragaza yuko adashigikiye amajambo ya President Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye. Mbahaye kaze abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza. Nimuje kure, abasenga musenge, abakunda Gervais Ndirakobuca mutangurire amasengesho kuko birakomeye cyane. Umwanya ku mwanya niyo tokwa hahagarikwa umutima arashobora gupfungwa agasanga bunyoni mw'ibiro rikuru rya Gitega ageramiwe na bimwe mu bihangange. Mbahaye ikaze ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.